akazi kameze neza ndikora bakagirishwa
marakuja akaji gahindurwa mu kiyange ya mbere irora rya kabiri bishyiramo yitwa pamaka bakora ikiyoga na tangawizi kandi tangawizi yoroshye cyane barakora uruturutu bagakora njengere ikinyobwa cyaricyo cyose kimeze neza cyane nta foroni irimo nta bice abanyagihugu birimo ibintu bitari ku mugaragaro tukaba duteye abenegihugu kuza kurangura abantu bose bafite amabotike abantu baranguza z'amajeri barangurizamo si kure cyane ikiba rya kabiri mu kiyange uwifuza wese arashobora gutelefona kuri 67 uwo ari we wese mu gihugu hose icyo kinyobwa cyaramaze kuhashika mu Kayanza, Rumonge, Cibitoki, Ngozi, eka Bujumbura yose Bujumbura amenye icyo kinyobwa cyaramaze kuhashika. Murakoze cyane. mbere rusange hariya mwayumvise kandi urabona ko isa nayo indi twabazaniye hariya kugira ngo numve ko bimeze neza. Aya nayo ni amazi twababwira asiri hota, ndibaza ko muri ko murayabona naya kamwe turababwira kare benshi muriko barayakoresha. N'amazi meza, amazi aryoshye akanovera, amazi atagira agakosa na kamwe iyo turiko turayakoresha, kandi benshi n'abayakoresha baravuga ko ari amazi meza. Rero nibaza ko ibindi twagiye turababwira n'ibijanye n'ivy'amateriye yo gushona n'ibindi ntivyashoboye kuboneka hano kuko ntitwovyegeraniza hamwe mu kibanza kimwe vyose, ariko ndazi ko abashinzwe ico gikorwa baraza gufata umwanya wo guca ku materiye yose kugira ngo bafate amasanamu bashishikare kuvyerekana no kubimenyekanisha. Rero turabahaye kaze ugwaruka abifuza kurangura ibinyobwa, abakeneye gukora ubuzi. Twababwiye ko dufise n'imashini nyabwonko, nta gikorwa na kimwe kidakorerwa hano mu Uganda canke se n'isosiyete y'amakafu. Rero kuko mwagiye murabibona tubimenyeshe n'abandi
abadashobora kubibonesha amaso ndazi ko baza kubyumva ku maradiyo no ku mateleviziyo cyangwa se ku buhinga ngurukanabumenyi. Rero tubahaye ikaze na karibu, muryoherwe mumererwe neza, igisigaye tubipfurije iterambere n'ibikorwa byiza umwe wese mu gisata aherereyemo. Tugire Famakafu. Musigurire mu cyana cye murakoze. Agejeje ijyagobaye. Ibyo ni ibibazo dushobora kwibaza mu gihe twicaye turagiye ngaha kandi turagiye dutekanye, ubona neza yuko twese hari n'akanyamuneza ko biba bimeze kose. Famakafu rero shaka ubuzima buzira umuze, ubuzima buzira umuze ku muntu uwo ari we wese. Nicyo gituma ako kantu ntukigere ubuzima bugaragara neza, ako kantu ntukigere mu muco mwiyumvira neza, ako kantu ntukigereje hirya y'ejo canke ejo ndetse n'uyu munsi muza gutaha muhimbawe no kuvuga mu kibano ndabateye inkuru, mu kibano muza gutera inkuru kama kawaida kuna kwa Kiswahili. Bila mwanzima mwatakiwe kuba yuko uyu munsi muza kuyaga neza gusoma uko mwakora ya iyo ni umumbero rero ya Famakafu. Dukurikirana kuri no munsi udasanzwe dufise ibakwe aho twaje kuraba ibikorwa bya Famakafu, aho no munsi bariko barakora ibikorwa bidasanzwe byo kubaka ibarabara muri bwa bumwe bwo gukora iterambere muri rusange kugira ngo igihugu cacu kigume gisayangana kimeze neza. Uno munsi rero twashoboye gushika aho Famakafu ikorera, akaba ari company idasanzwe, company ikomeye ije izananye imishinga idasanzwe mu guteza imbere igihugu no gukora amaji menshi adasanzwe nk'uko mubibona ngaha imbere yabo. Nka benshi batazi Famakafu no munsi udasanzwe bagiye kumenya byinshi bitandukanye kuri Famakafu, ndetse byinshi baragenda kuza barabimenya mu kiganiro. Yego, abantu benshi bariko baradukurikirana ntibashoboye gutahura ati mbe Famakafu ni iki, mbe Famakafu ushobora kumva Famakafu ikora gute, ni company mbe yatanguye ryari, mbe kubatazi Famakafu ni company ikora gute, bimeze gute muri rusange. Nkuko yego turi imbere y'abashefu murashobora gusobanurira bariko baradukurikirana kugira ngo ibintu bibashe gukomeza kugenda neza. Turabahaye kaze, murakoze. Murakoze cyane no kutugendera, Imana ibahezagire cyane. Iri shirahamwe Famakafu ni ishirahamwe twasizeho nk'abajene entrepreneur kugira twiteze imbere. Narikoze mu ntumbero yo kugira mfashe gwaruka na cyane kusahagwisha atakazi rufite, niyo mpamvu nabikoze. Kuri uyu munsi mwatugendeye kugira mwumve munarabe ibikorwa bya Famakafu. Famakafu ni ishirahamwe rihingura ibinyobwa bitambiye, ego rikongera rigahingura n'ibintu bijyanye n'amafu y'imyumbati canke ibigori. Ariko ku ntambwe ya mbere twahereye kuri ibi, twahereye ku maji y'ubwoko bwose, ego turafise na partenariat twakora n'ibi by'amazi abantu turi kumwe. Mu ntumbero y'iri societe no gufasha cyane igihugu cyacu twibarutse bivanye n'umugambi umukuru w'igihugu yasize imbere, vision 2040 na 60, kugira turabe imbona kazoza nziza igihugu cyacu kizotera imbere. No kuri byaratugoye mu ntango, twararushe turananirwa, bamwe baraduta, ndabikora babona bamwe menga ndumusazi menga ntaho nzoshika, benshi baramvuye ko baragenda canigira umugambi hamwe no gusenga, ndaje imbere y'Imana, Imana iranyeka inzano cishamo nsanga nabishoboye. Famakafu anakifisa abakozi atari bake,
irafise abakozi nubwo bataje bose bagera mu ijana. Si ibi gusa dukora, turafise amatede kutire, turafise amaalimentation ya famakafu. Urumva ko biriko biraza bitera imbere. Ego sinzi ko twoha n'abatwunganije ijambo bagice bashikirije ko famakafu. Nuko mwakoze kutugendera kandi iyi ni intambwe ihambaye mu buzima bwa famakafu. Nkuko ahejeje kubivuga, famakafu ni sosiyete, ni kompanyi nkuko muriko mubibona ku mambreme yayo no ku marogo yayo. Yashoboye kwitanga mu nguvu zayo zose kugira ngo ishobore gukora ibi bintu mubona imbere zacu. Twashoboye kwihereza twese, ndabona yuko twabinezererewe. Hanyuma ikaba ifise intumbero yuko yoteza imbere ikibano, sosiyete, yoteza imbere abantu bayikoramwo, yoteza imbere igihugu, ndetse na vya vyamwa mwahora mubona bikunda kuborera mu mabarabara, na vya biterwa iyo vyeze bishobora kuba bigorana ingene bibika. Famakafu yarihaye intumbero yuko ibitora bikimeze neza, bigishobora kuribwa, hanyuma ikabikoramwo ino mitobe mubona hano. Iyo ni intumbero dushobora kwita yo gutuma environnement yacu canke ecology yacu igenda neza, yama idacafuye cyane nkuko mubibona. Ni intumbero zitatu nkuko muhejeje kuvyumva. Hanyuma famakafu yarakorakoranije uburyo kugira ngo ishobore gufasha mu ntumbero y'igihugu. Imwe twita yuko Burundi, imwe twabona yuko Burundi mu bihumbi 2040 buzoba bwifasha. Aha muri ko murabiraba neza, turakeneye yuko iyo mbono kazoza y'igihugu tuyifasha kuyishikira kugira ngo ivyo bintu bishoboke. Kandi turabona neza yuko dufashe intumbero famakafu ifise yuko nayo iri kirashikikira uwo mugambi w'imbona kazoza. Ivyo nivyashika mu bihumbi 2060, abazoba bakiriho bazobona neza yuko famakafu yatanze intererano ikomeye cyane kugira ngo Uburundi butere imbere. Sivyo rero turashobora no kubabwira yuko famakafu iri kitegwa intege n'abantu nabo biteye intege, kandi mwarabibonye irafise uko yitunganije. Inyubakwa mubona iri kirakoreramwo ni inyubakwa iteye igomwe kujya mwayibonye, nkuko nyene mubona biteye igomwe. Ivyo ni ibintu byo kuyishimira. Famakafu irafise uburyo dushobora kwita ubwayo. Ivyo zo ni nguvu famakafu ifise, yamara nkuko mwobibona ntibuze utuntu dutuma bitagenda neza, mugabo twose twinshi. Mwibaza yuko mwabonye neza yuko dushobora kuturengera kugira ngo tubandanye duteza imbere ibikorwa famakafu yishinze mu ntumbero yayo. Hanyuma muri kazoza famakafu irafise imigambi ikomakomeye cyane yuko yogwiza ahantu ishobora kugumikura uburyo kugira iguma itera imbere nka sosiyete. Yuko famakafu hirya yejo yogwiza ibindi bikorwa birenze ibi, no kuvuga nkuko umukuru wayo yabivuze, igakora amafu atandukanye y'imyumbati, y'ibigori, ndetse ikanakora n'amavuta. Kubera murabona uyu munsi hari hakagorane gatonya, irya sosiyete y'igihugu ikora amavuta y'ikigazi ishobora kubifise, nayo turiko turayitera intege kugira ngo hirya yejo nimwagaruka, ndazi muzogaruka, muzosange dushobora nayo kuyifasha kugira ngo amavuta yo guteka nayo atangure kugira agaciro gashoboka yuko umunyagihugu ashobora kuyagura. Mbanje kureka n'ivyo nkuko yabivuze, turiko turashigikirwa n'utundi tugambi tutari na duto duto
amateriye alimentation nkuko biriko biraba, hanyuma turashobora kubabwira neza yuko ibintu dukora natwe tubicuruza kugira tumenye ingene umukiriya abibona n'ingene bishobora kubandanya bigenda neza mu ntumbero twihaye. Hanyuma dusubiye kubashimira kubona mwashoboye kutugendera, kaze abibonye neza yuko ikaze tuyifise nkuko ibi bintu ibinyobwa byacu dukora byanditseho byinshi kaze. Hanyuma jewe nabasaba yuko mugenda mutuvuga uko mutubonye hirya yejo, n'abandi muze mubabwire yuko hano kuri Famakafu ari nyabagendwa, amabarabara mwabonye yuko tuyasibura kugira ngo twese dushobore gushika ngaho. Abansubiye kubashimira uko mwashoboye kudufasha, uko mwifashe nuko natwe dushobora kuba twifashe turishimiye natwebwe. Hanyuma ejo tuzeze dusubire kubonana dufise ubuzima buzira umuze kujya twabivuganye turi twese nk'uku, ndetse twashoboye kwiyungura akatari gato mu bakozi, muri mwebwe, ivyiyumviro n'agafaranga n'ingene mubayeho, tugire Famakafu kujya twabivuganye. Murakoze cyane, ndasubije ijambo warima. Murakoze cyane. Hama ubwa mbere tumanje gushimira CEO nyine kuzana iciyumviro cyo kugira ngo habemo Famakafu, kuko ni iciyumviro ciza cyane, ni terambere ku gihugu. Mu gihe azanye iyo projet hari abantu benshi bavyungukiramwo, biratuma haboneka kuronka akazi mu gihe byagoranye muri iki gihe. Yego iyo uzanye company kanaka birafasha abantu kubera ko kuboneka akazi kw'abantu benshi. Reka tubanze tumushimire ku ico gikorwa yakoze n'iciyumviro. Hama ikindi naco turagomba yuko muza gusobanura gatoya kuba ariko baradukurikirana, bamanze bamenye mbega ivyo binyobwa bikozwe gute n'ivyahe. Hari ariko baradukurikirana bashaka kubimenya, mwatubwiye ko mukora n'amazi, muraza kutubwira amaji uko bimeze. Hama mushobore no gusobanura nk'abantu bashoboye nko kurangura, bavuga ati turakeneye amaji meza aryoshe yo muri Famakafu, mbega abakeneye kuyarangura bo yasangahe, mbega bimeze gute. Hama ikindi naco mwagize ico mushikiriza ati Famakafu ni umuryango wagutse, ati n'abandi bakozi tuzobaha akazi. Mbe uwo muntu yo bashaka akazi ariko aradukurikirana muri Famakafu, mbe yoca hehe ni yahe nzira kugira ngo ashobore kuronka akazi muri Famakafu? Murakoze cyane mumenyesha makuru. Twebwe nkuko twababwiye mpereye kwishura ikibazo gisa nkuko ari cyanyuma, inzira Famakafu icishamwo gutanga akazi ni zijya nzira nyene zisanzwe zirekuwe n'amategeko mpuzamakungu ajejwe akazi. Turamenyesha yuko akazi kabonetse, hanyuma abantu ababibona babifitiye ububasha bagaheza bagatanga impapuro zibaranga, bimwe bita dossier. Hanyuma tukaraba yuko bibereye uwo muntu, tukamuhamagara tukamukoresha ibibazo bimwe kugira turabe yuko abishoboye, ushoboye gusumbya abandi kandi tubona neza yuko agifise ingufu zo kubikora, tugaheza tukamuha akazi. Nibaza yuko ivyo honya bishobora kwemezwa n'abantu bamwe turiko turakorana, ivyo niho bica. Hanyuma mushobora kuvuga muti mbega zino nzoga ko ziri ubwoko bwinshi, mbega bino binyobwa ko biri ubwoko bwinshi, n'amazi tukaba tuyabona, iyo bashobora gukorwa mu buryo nyabaki, mukoresha ibiki, mukora gute. Ivyo onya ni ibintu dushobora kubabwira yuko bimwe nkuko mubibona bikorwa mu buryo buteye imbere cyane, mu buryo dushobora gukoresha amamashini ateye imbere cyane, yamara dukoresheje ibitegwa n'ibindi bintu byose dushobora kuronka hano mu Burundi iwacu. Nk'akarorero, iyi tangawizi mubona, ikintu gikuru kiyigize ni kijya gitegwa mwita tangawizi. Nibaza yuko bo batakizi, turashobora mu kanya duhejeje iki kiyago kuja kukimwereka umuntu uze mu bubiko kiriyo. Iyi beterave mubona, ikintu kiyigize gikomeye ni beterave. Beterave nayo abantu mukunda guca ibugarama muhora mubona kajya gategwa umengo karatukuriye cyane, niko dukoresha. Hanyuma
tugaheza tukaronka iyi beterave. Izi nanasi nibaza yuko mwamaze kumva ingene ibintu bigenda. Ikintu nyamukuru kiyigize ni kijya camwa twita inanasi. Hanyuma aya mabungo mubona umutobe w'amabungo nawo ugizwe n'amabungo arico kintu kigize ahantu hanini. Ibi bintu byose rero uko mubona vyanditse ko icamwa canke igiterwa kibigize nico dushimikira ko kugira ngo dushobore gukora iyi mitobe. Ibindi biyigize mwese murashobora kuvyisomera, umwe wese turaza kumuha avyisomere, hanyuma bikenewe avyandike, hanyuma nivyakenerwa ico twita urukurikirane rw'ingene tubikora turashobora kuzomuha umwanya akaza kuvyirabira urukurikirane ingene bikorwa, hanyuma amenye neza yuko Famakafu yitunganije ikora ibintu bimwe twita vy'umwimerere gusumba vya bindi duhora tubona umengo bafata ibintu vyavuye mu mahinguriro bagacanga n'amazi hanyuma bagashira ngaho. Twebwe amastoke y'ibi biterwa n'amastoke ya bino vyamwa ariho, nimwaca hajya kuntuze mu bubiko muraza kubibona. Ayo mazi nayo nk'uko urongoye Famakafu yabivuze, ayo mazi ni partenariat, no kuvuga n'ubwiyunge twagiranye n'irindi shirahamwe ryo rishoboye igiciro cyo kurangura nibisanzwe, akaba n'igiciro nako tumusigariza kugira ngo nawe azeze yunguke atera imbere kandi ateze imbere Famakafu. Intumbero y'ingene tubiranguza n'ingene tubisohoza isa nk'iyo nico twita mu gafaransa circuit court, kuvuga ni Famakafu umuranguzi, Famakafu umucuruza. Ivyaho niho tugeze gukorera gushika uyu munsi. Nta babandi twita ba intermediaire dukorana, twebwe nyene aratwishikirira hanyuma tukamuha igicuruzwa ciwe, niyo circuit dukoresha. Murakoze cyane. Akenshi nkuko twabimenyeshejwe batubwiye ko iyo utanguye projet usanga bigoye. Nkuko mwabitubwiye ati tugitangura gushinga ino company byaragoranye. Yego nivyo byaragoranye, ntibavyoroshe. Birafasha ku gihugu kuko biratuma haboneka muguro nk'akazi kuri bamwe bigatuma abantu baronka ubuzi. Mbega nk'umuyobozi wa Famakafu nicaye ikintu uba woterera ku bantu bafise ivyo vyiyumviro byo kumva boshinga amaproje bashinga amakampani kugira ngo haboneke ukuronka ukugira ngo ubuzi bushobore kugwira, ni ahe ntege ushobora gutera abo bandi bantu bafise ivyiyumviro kugira ngo bashobore gushinga amakampani haboneke guhabwa akazi kwa benshi? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Burya hakurya babibabwiye, ibi bintu vyavuye mu byitange, n'ubwitange bukomeye. Burya impanuro umuntu yoha abo bantu bose bakeneye kuba boshinga imishinga yabo, makampani cyangwa amaproje, nuko bubanza bakagira umutima wo kwitanga, bakabanza bakamenya yuko ikintu kitari mu kwitanga gishobora kugira ibibazo imbere zabo. Hanyuma naho kwitanga bishoboka, naho ivyo bintu byose bishoboka, iyo bariko baragerageza imigambi yabo kirazira yuko bayiva inyuma. Si vyiza cyane, kubera hariho bimwe twatanguye biradusesa kujya mwavyumvise, biraduta kuwa amazi kumwe mukunda kuvuga, mugabo nitwaretse twaravumiriye kumwe bakunda kuvuga mu Giswahili. Hanyuma uyu munsi burya hari ahantu tugeze ku ntambwe tutazosubira inyuma. Umuntu uragomba gushinga company yiwe nafate umwanzuro wo kwitanga, nafate umwanzuro wo kudaheba, kuvuga umwanzuro wo kubahuka. Nivyo bintu bikomeye, nico kintu caranze Famakafu. Mugabo ijambo nashobora guha kuriha umuntu yabanje kugira ikiciyumvira nawe kagira icyaterereye. Murakoze cyane. Murakoze cyane kandi igihe twashinga iyi societe, yego nivyo byaratuvunye nkuko mwari mubagira ati mbe abandi mubafasha iki, mubatereke bashaka gushinga societe. Nkuko umubaho yakabivuga, icyambere n'ubwitange.
icya kabiri gukora sosiyete no guca bugufi ugahuza n'abantu bose, kuko nagenze ibihugu byinshi ngenda ndaba ukuntu amasosiyete akura, ndeba ukuntu batangura, hari aho byanka ukagerageza no kugerageza. Muri sosiyete turatangura, ariko icyo ushira imbere ugitangura sosiyete ni Imana niyo ushira imbere. Ni ukuri atamana ufise ntavyo wokora, kuko biramena umutwe bikarusha kijyana kiya kugira uvyegeranye usore produit nkizi bigutwara igihe n'umwanya. Nk'abako batwumviza bashaka gukora amasosiyete nabo, icyo no basaba icambere no kuja imbere y'Imana. No kuri atamana imwe ntavyo woshobora. Icya kabiri ukagira kurinda muri wewe, ukumva ikintu kigira gute gikunda. Nubo utagikunda ukumva ko kigira gute gikunda, hamwe no mu kurinda hamwe no mu gusenga birashoboka. Nicyo no kwipfuriza abantu n'abashaka gushinga amasosiyete boshama agatege bakarinda bagakora buke buke bushikana musaba kumugezi. Ego impamvu wabonye Asiri dufise partenariat, hari indi shamo dukora na Siri ryonyene, hari yitwa Ginette Company. Ego nkaba ndi umurongozi muri ryo, ego nkandi n'umunyamutaye muri ryo. Niyo mpamvu ndiko ndakora ibya famakafu n'ivyasi ntabishira inyuma. Asiri dufisane partenariat n'umunyamitaye muri yo, turakorana. Niyo mpamvu nicaye nk'uko usanga Asiri ngaha, amaji ya famakafu ari ngaha. Kitobuza ko na famakafu ushaka gukora amazi yitwa kaze water birashoboka, ntacyo yebuza na kimwe byoshoboka. Ariko wari usanzwe bifite abandi ukorana, barushaka muri bwa bumwe bugiye ibihugu by'abazungu bitera imbere birakorana. Umwe afise umutwe, undi akagira amahera, undi akagira ide, zose mukazihuriza ko murakorana. Ujya kwikorana si byiza. Umva gituma nashase kugira iri nashaka turipanure. Twe ngaha mu Kiyange irindi mu Carama. Umva abanyacarama bararonka, abana bakaronka ubuzi bikagenda neza. Niyo mpamvu abonye Asiri ubona n'ibinyobwa bya famakafu. Icyo naco gikurikira cya kabiri urusanzwe mibarabara. Famakafu yari yemeje gufasha hanini mu itambere ry'igihugu. Amabarabara anagenda yononekara, nk'ahantu famakafu ikora besa tuzibira ibinogo abakiriya bacu baze bimeze neza. Nabuba abategetsi bacu baciye ahantu babati muri quartier ariyo societe iriko idufasha mu iterambere. Ngira ko mvuga ati nukuri nibumva n'ikiganiro nabuba bacu bo hejuru nk'umukuru w'igihugu baze badushigikira cyane abajene entrepreneur nkuko asanzwe abikora, asanzwe adufasha, asanzwe twitayeho. Reka nawe namukeze cyane kuko yadukoreye ikintu kinini, kubona akunda abajene. Je maze kubona umukuru w'igihugu akunda abajene, niyumvise nk'ibintu byinshi numva menga nokora. Si ibi gusa tuzokwana nyuma ari ibindi, famakafu ifise imigambi myinshi cyane. Hariho n'iyindi nyuma uko umwaka uzogenda uhera tuzogera dushikana ku ntego. Niyo mpamvu rero twavuga ati duhere ku mabarabara, dusibura amabarabara, dufurire. Ego hari n'ikindi dukora cyane nk'ibigo by'imfubyi turabisura cyane, abapfakazi tukabasura cyane, ubusho tukabugaburira cyane. Niyo ntego ya famakafu. Suse y'amazi Asiri suruse ni ngaha haruguru mu Carama haruguru gatoya. Niyo suruse iva, ni amazi meza cyane. Ego nta kibazo na kimwe atero yanyo, urumva ko atakibazo. Hari amazi ukunda kumva mu mihogo hasigara ibibazo, ariko unywe ya Asiri kabisa usinzira neza ukumva kumerewe neza, kuko water is a life. Nukuri kujya nanje mu itandukaniro ry'amaji byavanye n'abakiriya. Abakiriya batangiye kwezi kinyobwa famakafu ikora, baza bambwira ati none ubwenge mwabukuye ko twumva bitandukanye n'ibyo abandi bantu bakora. Ariko nakubariye ibintu biri mu Imana yabikora nyene. Je akazina kanje nikabikora Imana Jean Dodi. Umva je ntaco nshoboye n'Imana ikora. Impamvu ifise gusinze uko Imana ibigenza. Ego kurangiza iganiro. Ego nk'abene gihugu cyo kubashikiriza nuko ibinyobwa byacu bo byumvamo d'abord, bakaza kuturangura nabo bagatera imbere. Kuko muri famakafu arangura amaze kwarangura bose baratera imbere. Iminsi mike dukoze hari abantu ubuzima bwahinduriwe. Icya kabiri abanyagihugu bakaza gusaba ubuzi. Cyane cyane je abajene entrepreneur, abajene sirito abajene nshaka kwava ku marigara. Abajene baze twafise byinshi,
umwe wese azaraza avuga ati nshoboye iki hamwe n'Imana dusenga hamwe n'Imana ibikora bizogenda neza. Reka sinzi niho banja n'undi muntu mu gusezera ababuba batugendeye ntoba nishashikiriza. Murakoze cyane. Bwa mbere tubanje gushimira Imana mushobora byose we yabishoboje twese tugahurira mwa kino kibanza. Hama dushimira namwebwe abashitsi biteka Imana yakoze ku mitima no munsi ikabanyiganza kugira ngo mutere intambwe mushike ku cicaro ca FAMACAF ari kwirakorera hano mu Kiyange Kiyange ca mbere kwibarabara rya kabiri. Jewe ica mbere ndashimira cyane uyu mutama Bikorimana Jean Dodier we yiyumviye gushinga iyi societe ya FAMACAF. Nka jewe nifatiye ko ushobora gusanga mu minsi yarirangiye umuntu yashobora kwirirwa ariruka atambagira mu ibarabara duga manuka, ariko no munsi tukadufisa ahantu twicaye dukora tukabona ko by'ukuri nimbe umuntu adandaje akagacupa kamwe ashobora kugakurako amahera 100 hama leta nayo ikagakurako irindi 100 ryinjira mu kigega, bigatuma noneho leta igira ingufu n'umwete zo gushira ubwenge kuri uwo muntu kuko ateye imbere kandi akongera akayiteza imbere. Ikigira kabiri kandi ndashima cyane ku ntambwe iyi FAMACAF ifise yo kwerekana neza yuko ikunda igihugu kandi gakundisha no gwaruka igihugu mu kubaza ati muze muraturonderera ahantu hari ibintu bitagenda neza byaba nk'ibinogo byo mu amabarabara yabomotse, abantu batagira ico bafungura n'ico kwambara hagati mu gisagara, abantu bafungiwe mu busho butandukanye, abantu bari mu bitaro bigora gusohoka bivanye n'uburyo bwo kuri agafaranga. Ibyo bikorwa byose FAMACAF ikabikora kandi ugasanga bigenze neza. Rero twarashimye cyane turanezerwa hama kandi turanaryoherwa n'ukuntu iyi societe ya FAMACAF yitaho cyane abantu ikabigisha n'igikorwa cyo gukunda Imana, kanatsinda murazi ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi Imana ariyo twashize imbere. N'iyi FAMACAF nayo nyene mu bikorwa byayikora mu minsi ikora yarateguye umunsi wa 4 ari umunsi w'amasengesho wo gusengera ibikorwa byayo bagasengera n'igihugu n'abarongozi bakirongoye kugira ngo ibintu bigende neza. Rero je ndashima cyane bivuye ku mutima n'aba bene bacu bose mona turi kumwe ngaha baje bava mu mihinga itandukanye, abo bamwe bari bicaye badafise ubuzi bakora ko gushika no munsi FAMACAF ikaba yarabegeranije ikabahereza ubuzi. Rero turabishima turabikenguruka, ahubwo dusaba na nyakubahwa nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ko yoyigendera n'ayandi masosiyete ashoboye akayigendera kugira ngo bayitere intege bayefashe ivyiyumviro bahanahana ivyiyumviro bagure uyu mugambi n'abandi batararonka ibibanza muri FAMACAF binjire baronka ubuzi bakora kugira ngo ipunguze ubushomeri hagati mu gihugu. Rero FAMACAF ibyikora si bigusa mubona hano irakora ibintu byo kushona impuzu, ibintu by'abantu abantu basudira, abantu bakora imyuga itandukanye, amasabuni. Nukuvuga ngo ibintu FAMACAF ikora nibikorwa byinshi cyane bitandukanye. Rero akakamu twasaba ko kogera kure ahubwo n'abandi bari kure bakabyumva, n'abandi bashoboye bipfuza gukora batakunda kuba banebwe baze muri FAMACAF yaguke itera imbere, natwe dutera imbere, iteza imbere n'ikigega cy'igihugu kugira ngo amakori yinjire kandi yongere mu kigega cy'igihugu. Nta kindi vise nokora gushimira Imana kugira ngo iwagure ukwire n'ahandi wo butaragera abatararonka ubuzima bamuronke. Murakoze umwaba bazigana. Ego abenshi bariko baradukurikirana barumvise ibikorwa bya FAMACAF company. Naha rero turangirije ikiganiro, byinshi babisobanukiwe babyumvise, twizere neza yuko bagiye kuza barihereza bamwe ibinyobwa bya FAMACAF company kuko ikora ibinyobwa byiza igakora n'amazi meza. Ikiganiro twari twabateguriye no munsi naha kirangiri. Murakoze cyane. Murakoze.